Mwaramutse, please imbere yo kugira comment nturabe titre ubanze umvirize ivyo ngira mvuge. Maze iminsi mbona ama comment sinzi ko ari amabot canke ko ari babandi hiyo mwita ngo ni intera habiri canke inziraguni ibintu nk'ivyo bariko bandika ibintu buri comment ikintu cyose mvuze bashiramo Kagame, kindi ni Kagame. Njya ko ndiko ndavuga sepa ku ijambo ryavuze na Pierre Claver Ndayicariye ku muntu wo mu Buyenzi yafashwe n'urwego rw'ubushingi bw'i Burundi, ukumva ariko bangarukana muri Kagame. Ico kintu nakivuze ko inshuro 49 barundi kazi uplito abanyarwanda kazi jewe mvuga ku vyo mu Burundi kubera ariho nataye uruzogi, niho mfise famille, niho mfise itongo, niho mfise nationalité, niho mfise ububasha bwo gutora, niho nimvuze ntisangiye gusaza iwacu niyo noja. Niyo mpamvu ndiko na focus ku Burundi. Ibiba mu Rwanda, iba muri Congo, iba muri South Africa, muri Zambia, Saudi Arabia, America, France, binyentereza gusa iyo hari umurundi vyakoze ko. Nico bituma nko mu Rwanda navuze kuri bajya bakaja nini kubera abarundi kazi, navuze kuri Rabin kubera ari umurundi, nanye ntavishi navuze ko ku Rwanda navuga kuri uwo muntu wenyene. Narize kuvuga igihe general baratuza aja mu Rwanda, that's about it. Ibisigaye u Rwanda ufitanye ikibazo na Kagame nujabuke mu gisorting out, whichever way you use it, I don't care. Ni mu gifitaniye nawe nugende mu kiganire mu kirangize, hanyuma mu gihejeje ugaruka ukomente, mugabo ukomente ku vyo Burundi untunjane mu vyo mu Rwanda. Ntabwo ndahazi, nta vyinshi ndahaziko. Nico nshaka kuvuga, ariko nagiye one step further. Umuntu wese azoshira imwe ijambo Kagame muri comment ko realite je vous promets nta vyo mu Rwanda nzobajanamo, nta bintu vyo kwa Kagame nzobajanamo, je vous le promets. No kuvuga umuntu wese azoshiramo Kagame muri comment izokiba blocked, kuko abari karantesha umwanya. Tuko turavuga ivyo Burundi ko kivuga ngo Mitera, nayo mvuze Burundi ko kivuga ngo Jean Chiping, ko Burundi ko kivuga ngo Donald Trump, tuko Burundi ko kivuga ngo ni Cyril Ramaphosa. Scenario naravara avec ikibazo je mfise jewe ni leta y'u Burundi iri kihohotera abanyagihugu b'u Burundi bene wacu. Akatera y'u Rwanda ihohotera abanya wanyu, semerera. Sinakuvuje, sinakufasha ku munwa, mugabo reka kunjana mu ntambara zitarizi wanje. Okay? Sawa. Donc nico ncavuga, umuntu wese azoshiramo comment ko Kagame, iyo comment izoca ija muri bin, izoba blocked, nta niyo naje nzobona, kuko uburi kurantesha umwanya, nta mwanya mwinshi mfise. Voilà, muvyumve neza. Okay, sawa. Kagame ndamurambiwe. Sawa, mugira umunsi mwiza. All right.